Bavukanyi bakunze b'Imana mwese mukurikirana ibiganiro vya Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu, Dominika ya 18 yo mu mwaka. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikabane ca 31 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'indwi. Izaburi ibandanya ico gisomwa nyene kuva ku karongo k'icumi gushika k'icumi na gatatu. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twashikirijwe na Matayo Mweranda ikigabane c'icumi na gatanu kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 28. Yagamukama abasavyi bawe barumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Ngiriri yazwe n'umukama, nzoba ndi Imana y'imiryango yose y'Isirayeli, nabo bazoba igihugu canje. Ngiriri yazwe n'umukama, abantu bahatswe batishwe n'inkota nibo bagiriwe ikigongwe mu gahinga. Isirayeli mu nzira yo kubona uburuhukiro. Kuva kera narindi umukama aramubonekera. Nukuri naragukunze urukundo rwamaho, nico gituma nkwiyegerezanya imbabazi. Ndi mu gusubira kukubaka, uzobe wo wubakitse mwigeme w'Isirayeli we. Uzosubira kwishariza n'utubuyenge ngo ugende gusangira imvyino n'abari mu kanyamuneza. Uzosubira gutera imizabibu ku misozi ya Samariya. Nukuri hazoza umunsi aho abareretsi bahagaze ku misozi wa Efrayimi bazosemerera bati, haguruke tuduge Siyoni dushengerere umukama Imana yacu, kuko irivumerewe n'umukama ariri. Tambe mutarike muvugirize impundu Yakobo, mushemeze igihugu gisumba ibindi vyose. Shirijwi hejuru mwivuga amazina muti, umukama yarokoye igihugu ciwe ryasigarira ry'Abanyisirayeli. Iryo ni ijambo ry'umukama. Nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe, ni kuba ari ku mukama azoba azigama. Nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe, ni kuba ari ku mukama azoba azigama. Mwantara nimwumvirize ijambo ry'umukama, nimurimenyeshe mu mazinga yo hakurya y'ikiyaga. Uwashwiragije Abanyisirayeli niwe azobakoraniriza hamwe, abazigame nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe, ni kuba ari ku mukama azoba azigama. Kuko umukama yacunguye aba Yakobo akabakura mu minwe y'ababarushije inguvu, bazoshika ku musozi wa Siyoni bavuza impundu, bazohurumbira ivyiza vy'umukama. Nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe, ni kuba ari ku mukama azoba azigama. Abakobwa bazosubira gutambana urweze, sabana sabatama, bose bazoba mu kanyamuneza. Nzobakura kugandara mbajane kuvyina, nzobahoza amaganya yabo ahinduka agahimbare. Nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe, ni kuba ari ku mukama azoba azigama. Abakobwa bazosubira gutambana urweze, sabana sabatama, bose bazoba mu kanyamuneza. Nzobakura kugandara mbajane kuvyina, nzobahoza amaganya yabo ahinduka agahimbare. Nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe, ni kuba ari ku mukama azoba azigama. Aleluya, aleluya. Umutima wanje uriteze umukama, ijambo ryiwe niryo nizeye. Aleluya. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yanditswe na Matayo Mweranda. Umunsi umwe Yezu yari yigiriye amarori Tiri na Sidoni. Hanyuma haza umugore w'i Kanahani avuye muri ico gihugu, ashira ijwi hejuru avuga ati, ngirira ikigongwe mukama, mwana wa Dawudi, akigeme kanje shetani yakishe. Yezu ntiyagira ico amwishura. Abigishwa biwe bamwegereye baramusaba bati, mwirukane
adukura induru inyuma. Yezu asubizayo ati nta bandi banzanye atari intama z'Isirayeli zatakaye. Nyamugore arateba aramwegera aramusenga avuga ati ntabara se Mukama. Yezu aramwishyura ati ntibikwiye ko umukate w'abana wohabwa utubunda. Nyamugore asubizayo ati ni vy'ukuri Mukama, ariko utubunda turarya utuvunguka dukorotse tuva ku meza y'abashebuja. Yezu aramwishyura ati we mugore, ukwemera kwawe ni kunini, nibikubere rero nk'uko ushaka. Kuri iyo saha nyene wa mwigeme aca arakira. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanyi bakunzi b'Imana, uyu munsi Imana iduhaye akaryo ko kwinovora ikinyegezwa kimwe rudende. Urukundo rwayo rukiza, urukundo rwayo rwegeranya, urukundo rwayo rurengera imbibe zose. Mu nkundire twisunge intambuko zitatu mu kwinjira muri uyu muzirikano. Intambuko ya mbere, urukundo rwamaho rutwitangira imbere. Intambuko igira kabiri, kwemera guhoza ko gukura inzitizi. Intambuko ya gatatu, akanyamuneza kukwegeranira hamwe. Intambuko ya mbere, urukundo rwamaho rutwitangira imbere. Naragukunze urukundo rwamaho. Imana nkuko tubibona muri iki gisomwa ca mbere, iyagira igihugu kiri mu buhungiro, igihugu cavunitse. Ijambo ryayo rya mbere ni ijambo ry'umuhango, naragukunze urukundo rwamaho. Ivyo none bivuga iki? Mbere yuko usenga ndagukunda, mbere yuko ihagurutsa Imana niyiguhagurutsa. Ntidukunda kuko turi beza, dufise igikundiro, ibambewe itugira beza kuko idukunda. Ni rwa rukundo dusanga nyine ku mwungere, arabazigama nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Zaburi 31:10. Imana irazi izina ryawe no mu kabande nyine k'umwijima uburimwo, iza kukurondera iyo wazibiriye hose. Intambuko igira kabiri, kwemera guhoza ko gukura inzitizi. Mu nkuru nziza tubona Yezu ahura n'umugore w'i Kanahani. Iyo mugore nta zina, nta burenganzira, nta tegeko rimukingira, nta n'idini rizwi agira, yifitiye gusa umubabaro. Akigeme kiwe kiziziwe na Shetani. Mu ntango n'agacerere kuzuye, Yezu ntaco amwishyura, ariko we arashishikara no gushimika, arashimika gushikaho atanga inyishu igaragaza ubuyobokamana bwiwe. Utubunda turarya utuvunguka dukorotse tuva ku meza y'abashebuja. Yemeye kwigira muto, aricishije bugufi cyane, kandi icyo nicyo kimukuza.